ibintu umuntu avuga ngo jewe ndabitegekanya mu gihe kingana gutya nzoba ndamubonye nukuri n'ijuru rigutoma itoroshi kabisa rigutorera bati wewe yego uri muri ico kuko sinibaze yuko ari abantu benshi muri iyi si bamaze kuronka ico amahirwe ayo mahirwe yo kubana n'umukuru w'igihugu nkuko murazi ho kirimba basenga yego rero umunsi bampamagara yari nimero prive uri mu Rutana we yari mu Rutana ayo masengesho nagiye kwihera mu Rutana kwe hanyuma nimero prive ntayo ndari bwabona mwana bimaze iminsi n'umwava yuko hari nimero z'ibisigo hari ibisigo bihamagara abantu ku telefone hari n'izindi api ntabwo no kubanza ngoreka kwitaba mura nitavye nisanga nyene nitaye musanga birakomeye kwe rero arambarira ndavuga none ashije cyo gira ifisi patari nayo ndi ari kiragera mu zabukuru kwe shata none ahantu bajayo gute nibyo nzoshika yo gute nta modoka nari nkenye pe rero kwe ndahaguruka yo hagaze guhagura kuvuga ijambo niho numvise rero mu mubiri mvuga shi ni kurusirikwe ibintu bigira bishike n'ibiki mugaho musenga Imana mutima bacha baransezera kandi urumva barampana raporo shika ntanga muhira koro nziza pe ipantaro urayivuye uko biri kose atari abana nta muntu akora mu higara cy'umwami ngo areke ngo asubire gukena ntibyo bishoboka abari umugisha mwinshi gose kumbura unyemerere soze shima ariko imbere yuko nshima reka ngaruka kano kantu sindagira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu yego nk'umugere je mba nibaza nk'umuntu ahuye n'umukuru w'igihugu bwa mbere umukuru w'igihugu ntiturakorana mu ntoke ingene biba bimeze kumbure reka ndahita kadivere mwe umunsi wa mbere muhura n'umukuru w'igihugu ndibuka ko mwahuye na His Excellence Petero Nkurunziza ndetse hari mu nibaza ko hari ku Kirimba hari muhiri wiwe umunsi wa mbere ubumeze gute kugira ngo mbe nditegura ko nandi ndabona ko mengo umunsi w'umuhura n'umukuru w'igihugu bwa mbere ho guhura n'umukuru w'igihugu ni igitangaza gikomeye cyane manitse kinshikane si ibintu umuntu avuga ngo jewe ndabitegekanya mu gihe kingana gutya nzoba ndamubonye nukuri n'ijuru rigutoma itoroshi kabisa rigutorera bati wewe yego uri muri ico kuko sinibaze yuko ari abantu benshi muri iyi si bamaze kuronka ico amahirwe ayo mahirwe yo kubana n'umukuru w'igihugu bo kubona rero d'abord bwa mbere hoho kumva ko bishoboka bavuga ati wewe bagutumyeko urumva urayoberwa yuko urwaye ikinya biragusiga kuko bavuga ati none bifata gute mbega bavuga gute imbere y'umukuru w'igihugu bajayo gute urumva nibibazo biguca mu mutwe mugabo Imana yenyene burya yavuze ngene cinzira jewe igihe bambwira ubwa mbere hoho byayivuye ku ntahe nashinze ijambo ry'Imana inzira si zimwe oya inzira si zimwe kuko mwese afite inzira yacamo kugira ngo canke Imana yamugeneye umwami cyangwa umukuru w'igihugu bavuga ati naka ndamukeneye cyangwa muramunzanira canke ukumva wenyene yavuze ati ndamukeneye jewe nagiye muri telefone ntuze ntahe nashinze ica kuri televiziyo mbega mu higaniro c'itanguro n'ubwenge y'igihugu iyo ntahe rero umukuru w'igihugu yayiratse ayiravye iramwubaka arabaza ati uyu mukozi w'Imana nindamuzi abo bagenda baravuga ati turamuzi ni naka ati muzo mufate nomero ziwe muzo nzobabwira muhamagare aze kuduha ijambo ry'Imana ku Kirimba uko muraze ho Kirimba basenga yego rero umunsi bampamagara yari nimero prive uri mu Rutana we yari mu Rutana ayo masengesho nagiye kwihera mu Rutana kwe hanyuma nimero prive ntayo ndari bwabona
mwana bimaze iminsi n'ubu bavuga yuko hari nimero z'ibisigo hari ibisigo bihamagara abantu kuri telefone wapi ntapfa no kubanza guhoreka kwitaba mwana nitavye sanga nyene nitaye musanga birakomeye kwe rero arambarira ndavuga none ashije ico gira ifisi patarimwe nayo ndi ariko iragera mu zabukuru kwe shata none ahantu bajayo gute n'ivyuya nzoshikayo gute nta modoka nari inkenye pe nta n'imoto nari kuriha ntaco byose mu nyuma karanca mu ndabivuga nti none aho hantu bagenda gute nawe ati ntaco umunsi hageze bazoza kugutora uzobabwira aho uri bagutora ntagiye kwe burya imana yakwishimiye imana ikagutoranya iguhana n'icubahiro no mu banyacubahiro ukagihabwa yego ndibuka yuko nshitseyo nasanzeyo abantu bakomeye pe abarongoye sena assemble premier vice president abandi ndavuga ahantu ahantu kuhinjira nahinjiye mugabo kuhasohoka biba bingorana urumva hamwe uguma mu masengesho yo mu mutima uvuga uti Mana niba mpa ikiganza ciza nzopfukama ndagushime kabisa rero ni ikiganza ciza baranyakira banyakirana iteka kubera bavuga ati umukozi w'Imana umushitsi n'amashi barampa mbere yego pe babategetse bari imbere yego kwe ndahaguruka yo hagaze guhagura uvuga ijambo niho numvise rero mu mubiri mvuga ni kurusirikwe ibintu bigira bishike n'ibiki mugaho musenga Imana mutima igwariza ngira mbi igikoresho cawe sinzi ibyo mvuga sinzi ndabitumberetse yego mugaho abantu ngira icyo babwiye ucishiye muri jewe ngira ibana rero umunsi ndabigisha pe ndabigisha mbona bimeze neza yego ubutumwa burafa yego hagaragara hageze hagati mpembe y'abantu ka morale ndasusuruka rero ndarinda ndavuga ubutumwa bwiza yego buraryoha hama kandi ijambo ry'Imana rigenda neza niho rero mu nyuma yavuga ati wewe turiko turamusezera tugenda aravuga ati wewe ati